imbere yuko tubashikiriza ijambo nyamukuru ry'uno munsi ari ijambo yavumerewe nijoro na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nagira aje mu nkundire fate akanya gato ngire ico mvuze kuri uno munsi mukuru uhambaye kandi uhimbaye ubuzima bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nkuko mwavyumvise mu ijambo nyiricubahiro yavumereye, uno mwaka duhimbaje uno munsi mukuru ku civugo kivuga gutya: ukwikurikira nyakuri ni ukumenya kwibako ariko kandi tutanse gukorana n'abandi. Umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yaradushikanye ku ntahe yo kwikukira. Ahanini cyari kituraje ishinga muri ico kiringo byari bijanye no kwikukira mu kwitunganiriza igihugu, mu kwikukira mu vya politiki, kandi iyo ntambwe twarayigezeko, naho hagiye harabaho utubazo twagiye turakurikira, kuko twese turazi yuko inyuma mbere n'intahe yo kwikukira tutaranayironka yahavuye agandagurwa, mu nyuma hagakurikira ibibazo ndetse n'izindi ndongozi zikaboneka zikagira icyo zikoze kugira ngo iyo ntayo kwikukira turondereye dushobore kuyishikira nyakwishikira twongere tuyitsimbataze. Ariko iyo umuntu avuze ukwikukira nyakuri biranarengera no kwikukira mu bijanye no gutunganya igihugu gusa, ariko hakiyongeramo no kwikukira mu bindi, na cyane cyane kwikukira mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Ariko urugamba uno munsi turimo ari naryo jambo kandi nyiricubahiro yavumereye nijoro yashimikiyeko, ndetse mu byo kwikukira hamwe no mu byo kwikukira mu bindi bisata, yaba ari imico kama n'ibindi. Uru rugamba rero turazi yuko indongozi zifata iya mbere kugira ngo dushobore kurushikira, ariko kandi n'indongozi uru rugamba ntizishobora kurushobora mu gihe umwenegihugu wese, umuntu wese adategereye yuko afisemo uruhara rwiwe kugira ngo umuntu ashobore kwikukira nyakuri. Ni ukuvuga ngo ntasubire kuzera inze. N'ibintu byo kwikukira mu butunzi bihera mu miryango. Imiryango idateye imbere igihugu ntigishobora gutera imbere. N'ivyo mbere n'indongozi twavuga byohava bigorana ko tubishikako mu gihe uru rugamba tutaruhereye mu miryango yacu, tutaruhereye mu mirimo tuba turiko turakoreramo. Aha rero tukagira duti nta muntu n'umwe ashobora gutera imbere cyangwa ngo gitera imbere kidafise abantu bariko barakora kandi cyane, ndetse bagatunganya neza n'ubutunzi baba bafise ukwirinda kubusesagura. Ibihugu twafata ko akarorero biteye imbere nta yindi nzira byaciyemo atari gukura amaboko mu mpuzu, bagakora cyane bakarondera ibiteza imbere imiryango, maze iterambere ry'imiryango turiterateranije riraheza rigatuma igihugu naco kibona gushikira iterambere. Mwumve rero yuko uru rugamba turimo ntituzorondera izindi ncungu, ahubwo twumve yuko kugira ngo dushobore kurutsinda ari ibikorwa duhera mu miryango yacu no mu mirimo igihugu cyagiye kiratuzeza. Duhimbaje kandi uno munsi mukuru twaraye twitoreye indongozi zigiye kuzotuja imbere muri no myaka 5 iri imbere. Uno munsi rero uburiranye nuko inzego nka zose zatowe muri 2020 havuyemo urwego rw'umukuru w'igihugu,
izo nzego nka zose ziriko zirasozera mbere zitegurira kubisikanya n'izindi ikiringo zari zatorewe c'imyaka 5 kugira ngo inzego ziheruka gutorwa nazo ziheze zibananirize ikivi aho inzego ziriko zirasozera zari zigejeje. Twagira rero dukeze aho bose bizigiwe n'abenegihugu bagatorwa ndetse n'abemereje kuzokwizigirwa kugira ngo bashobore gusukurira abenegihugu. Tukabifuriza yuko boba abasuku nyakuri, abasuku beza, indongozi nziza zitegera yuko ubutegetsi bukomoka ku benegihugu ukabasubirako, zubaha kandi zikagamburukira abo benegihugu. Tugasaba kandi ndetse n'abenegihugu kuzobagamburukira no kuzobashigikira mu mvugo no mu ngiro, kuko niyo nzira yonyene izotuma bashobora gushikira ibyo bari babiteze ko mu gihe bagenda gutora bagaheza bakabahunda amajwi, kandi iyo muri bagiye gutora hari ico aba yifuza ubuzima bwa misi yose ababayemo. Iyo rero umuntu agiye gutora kibaza ati nahejeje ko natoye naka bizogenda neza, aho aba yihenze. Abasigaye igikorwa gihambaye cyo gushigikira uba watoye ndetse no kugamburuka no gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ivyo vyifuzo byose umuntu wese aba afise bigiye hamwe bivyara amahoro n'umutekano, byongere bivyare n'iterambere ku gihugu. Iryo naryo ryama rihera mu miryango ndetse no mu burongozi bw'ibanze. Mu ruhande rero rwacu twagira dukeze twongere dukengurukire cyane abo twasangiye kino kivi, abandi bagiye kubandanya duhereye aho dusanzwe dukorana mu biro kwa Buramatari, aho dusanzwe dukorana barongoye ubuzi ku rwego rwo mu ntara ino mice uko ari 2 ndetse hiyongeye ko n'umuco wa Stanteri bari mu ndongozi. Twaba tuvugana buri gihe kugira ngo ibikorwa bishobore kugenda neza. Tugakengurukira kandi abakoresha bose baba abakoresha ba leta canke abakoresha bari ku ruhande rw'abikorera ivyabo, abakozi bose ndetse hamwe n'abenegihugu bose muri rusangi. Imana mushobora byose izibandanye kubaca imbere mu mirimo yabo imisi yose yo gutunganya mu miryango yabo ndetse no gutunganya ibikorwa by'igihugu. Tukifuriza abazokwizigirwa ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, duhereye ku ntara ya Gitega yagutse turimo ndetse n'abandi bazoja mu zindi ntara, intara ya Butanyerera n'intara ya Bujumbura, abazokwizigirwa mu makomine ndetse n'umwenegihugu ari we wese. Ni ukuvuga ibyo umuntu wese azoba ariko arakora, yuko muri kino kiringo c'imyaka 5 tugiye kuzokwinjiramwo kw'abo bantu bose boheza bakaba inyishu mu byo bazoba barimo, ntibaze bigire baba ibibazo aho bazoba bageze n'ibyo bazoba bariko baratunganya.